Ni sawa? Ndabona isuku ribarembeje. Yego. Naje nsamarira ibigori nari ngene bisa. Nisamarira impene igipfizi canje mbona ntiworaba nibagira no kubaramutsa. Muhira n'amahoro. Hama ibigori ndabona bisa n'ivyeze. Nibaza ko nk'umuntu wiza mu bisarura hanyuma mukabishira muri stock. Twe twabivuze natwe ko dushaka gusarura mu ndutangura. Okay. Muzoshire muri stock hamwe hari ya miceri. Hama ibiro bizovamwo muzombwira ati twakuyemo ibiri binibi kugira ndabe nimba norungika ifuso ikaza gupakira ibyo tuzoba twimbuye. Bo hama bandanya n'isuku ryanye. Girace mbandanya ari inyuma ndabe na bya biti ko kungene bimeze. Ano? Sawa. Muhira n'amahoro mumeze neza. Muhira turakomeye. Okay, ari byiza. Hama kwishuri no bigenda gute ko muri utagiye kwishuri bigenda neza na? Kwishuri bimeze neza gusa no musi bari baduhaye agakonje. Hama ndatomboye ko ndagusanze mu kayira. Nagenda gutume kuri mama wawe. Umubwire ko ejo ku mugoroba nzoza kubaraba saa 9. Nzoza kubaraba muhira kandi nanzo gusanga mu. Niho nzowandi kwera ejo ntituzogenda kwishuri. Okay, sawa rero. Murakoze. Iva? Ana. Ugese Karori. Bosi tuzi ngaha muri Ngozi yose. Ego niyo hari kibazo. Namenye gute? Namumenye kubera mama. Mama ari muri bamwe mu bakoreshwa biwe. Kandi Karori ni umwana mwiza cyane. Urazi ko na y'amafaranga naguha za 220. Nakuye mu mahera yari yampaye 30 ndaguha mu 220. Ana? Iva ni umwana mwiza. Ana. Bijya 220 wampaye jewe wabikuye mu mahera Karori yaguhaye? Ego yampaye 250 cyafata ndakuramo 220 ndaguha chadusigarana muhira natwe 30. Iyo nza kumenya yuko ari amahera wahawe n'undi muntu ntayo nari gutora. Ana, Yesu ndi muri babahungu bamenyereye kubeshwaho n'ivyundi muntu. Tukoranye neza. Kuri ivyo amahera yawe ngiye kuyarondera ku gaciro kiwanje. Amahera yawe ngiye kuyakurondera ndayagusubiza. Oya hayi. Oya mviza ndakubwira. Karori ni umwana mwiza. Basi ndabona ko bitakunezereye mbabarira sinzosubira. Sawa. Ndakubabariye. Ana, mbese ndakubwira. Mama tarapfa niwe yakunda kumbwira ko atakintu ciza kitagera ikigutse.
bisobanura ko iyo ushaka gushika ku kintu ciza uzugishikeko ari ucishikanyako. Ndakubabariye. Ma, uracicaye ngaho. Kucambaye kugana mukuru. Ese ndi muhe. Oya. Dufise umushitsi wavyibagiye. Bamushitse agira z'ubunyene. Agira za. Ndombere kagahuzu ko kugusenga kugira nadushishe mwijisho. None ntituri muhira. Ushaka oya. Reka nijya mpuzu urabizikari izo mfise zonyene kandi nta kibazo genda uzambare agiye urazambura. None ko nani kambaye agatanga ko kuja gusenga. Kandi ubanguke sinasanga utari hindura. Hodi. Karibu. Ana. Amukana gatebe. Karibu. Ahantu mbona ari izuba n'iki gikoti nje mu gatubutu. Murakoze kutwakira. Hama igituma nageze hano naje kubagarukirako ndazi byabashikiye kandi ubuzima bwanyu ndabuzi. Kubura umushinga ntahe mu rugo si ikintu coroshe, ariko byose muvyakire mwihangana. Iruhande y'ivyo kandi siniruka kubashimira ku myifato myiza mugaragaza mu kazi. Hama muramutse munkundiye hariho ikintu nateguye kubafasha nk'uko abantu dusanzwe dufashanya, sinzi ko munkundira ntakibafasha. Mukuri tubanje kubakengurukira. Ico muri buduhe cose twiteguye gucakira n'umutima wacu wose. Mwumve ko umutima wacu binezereza. Reka rero ndakibategurire, igihe nikigera nzokibashikiriza. Hama Ana utavuga. Kwa mwariko muravugana mawe. Ishuri riraza none, amashuri ubona bigenda gute? Ishuri biraza. Natwa dufaranga wama twaramfashije cyane warakoze. Ndabona uri inkumi nziza kandi kuritwara neza kabisa no kwishuri muri sawa. Urakoze. Hodi. Karibu. Anase yaje. Zina bandamutse kwera ntabyo.
Sawa. Okay, murakoze kumpa ikaze. Hama anaparado kuba tukuvyuye. Oya nta kibazo. Nari nciye ngaha. Hari utuntu nashaka kubaha. Telefone yawe ariko nyene ntuzoze usamara kuri twa kititoko n'ibindi ngo bikubuze kwiga sibyo? Ahubwo uzoze uraraba muri Google abigezweho canke inagufashe kwiga amashuri. Iyi nayo ni ya mama. Na mama? Azomenya kuyikoranya uzovyiga. Hama nagerageje kugira aga shopping hano harimo uduhuzu. Zini impuzu zawe. Urakoze cyane. Hama mama sinzi ko munyemerera ejo tukabonana twayaga turi babiri, sinzi ko byo ko birakunda anamvise. Mama ejo nta mwanya afise. Ndi kumwe na Ivanwa. N'agahungu karaba kinana kuri diswari. Nta kundi ko wumva ata mwanya sinamwishyura programme ze. Ariko nizere ko uzompambe mwanya tukashobora kuganira. Yego nta kibazo. Amajena y'inshinga ndihuta gusa nasabwiye ntawe hari no kado. Kubera nimaze iminsi ndavyumvira cyane ko biba. Kajeje mbandanya kugira ana agira amaruhuka zo gukora kuri diswari neza. Murakoze mani barazagiye. Wereke. Oya ntacu n'ibyo munamenye. Urugendo rwiza. Yego. Shane anaruno tuzorukoresha ko. Kondera abana twigiye. Ndabizi hera abana twigana bama babikoresha. Mbona negwatse. Abona tutaciye gwaga. Umuco ugenda nkunga ukacunera telefone nkaca nitaba. Ariko rugumo. Nzokoroha. Yamara umunyakirundi. Bashaba ibintu. Aha turi mu muji reka. Oh man. Ndejeho barandemeye. Ariko mama. No kubera iki wahisemo kubesha kandi ubizi neza ko ivara umukunzi wanje. Mbeshe iki? None nashamvuga imbere ya Karore ko ivara umukunzi wawe. Nasi bisanzwe. Wibagiye twapfuye gane. Uribuka yanzara dufundika ibitenge mu nda. None mama ni ubu iva ivyo yadukoreye hagezeho ko mwihakana pre. None ndamwihakana. None ndamurutisha Karore. Tuzomuhako kuvyo tuba twaronse. Irakagugu gose. Sivyize gano rya muruhuko uraza kwiyumvira neza usanga ibintu ndakubwira ari ivyo. Wowe itesha amahirwe yabona icesi ni rimwe mu buzima.